ya Yesu twarahawe izina rikomeye twarahawe izina rya Yesu rirabohora rigakiza indwara niryo ritanga umunezero rirabohora rigakiza indwara niryo ritanga umunezero. Asante sana. Zoe. Naam. Ça va? Ça va. La fille là, ça va? Ça va. Umeze neza? Cyane gose. Makuru yawe? Meza. Uragumye? Cyane gose. Duhere hano mu ruhande rwaje. Tuvugana nande? Tuvugana na Saila Habyarimana. Saila. Amakuru yawe ga Saila. Meza. No usanzwe uri muri Sound of Glory team. Ego. Kuva yari byagenze gute? Kuva niho ngishika gusa. Ndi muri Sound. Ni muri Sound. Ni ikihe kintu cyaguteye kumva kugiye muri Sound? Mu gihe abandi babasanzeyo mbega bateka igice cyo mu gatondo basanze batanga amafaranga ku munsi kugira ngo naje nshanjayo bimeze bite tumyeje muri Sound nuko nasanze bwa mbere bifasha ikintu cerekeye amasengesho barakunda amasengesho ni imigwi cyane menshi usanga batahagara ku kintu cerekeye amasengesho rero impamvu ratumije muri Sound barakunda Imana barasenga kandi jerekeye amara muri Sound wapi kuko turondera Imana ariko none ntiyabuze n'ikindi gikorwa canke iyindi mihari shaka ko yaguhamagaye ukanka kugenda kandi bose bakurija mu y'Imana babirimo kwa kuri nabo babirimwo nta kantu kakabigisha kuvuga ati jewe kuva bariye batipe ari ibindi bintu nabonye byo ku ruhande by'ivyunguka bashaka kuba bafise. Okay, ego izindi band zirahari nawe nyine barakunda Imana gusa Sound ego birahari byinshi gusa Sound nyine je narayumvisemo umutima mva yuko ndayikunda cyane kandi bafite na sound nziza sivyo none ego Farid nawe urakwikuje muri Sound baha barigishije nanje ubundi nyine bakaduza bakayamanura ayo masound bagushiremwo nawe muri Sound zo ndaguhaye umukirisu hariya arahawe ikaze ndaguhaye umukirisu umujare muri Sound noko rero Zoe kaze na karibu mu kiganiro mikaze hano ku ruhande mikaze Zoe mikaze kandi mbe haro twari kumwe uburaho ntabwo nigeze ndamubona byagenze bite uburaho ndazi twari kuba turi kumwe kandi n'ubu turi kumwe mu buryo bw'imwe ariko kumbwivu z'ibikorwa arimwo byinshi cyane yafatiye niyo mpamvu bitakunze yuko dushobora kubana ariko kuri iyo mvo twebwe twahashitse kuko adahari turahari tudahari arahari muri make twese turumwe murakoze cyane Baita Sound of Glory team nibo turi kumwe mu bwa bw'isamirizi Black FM nyuma y'indirimbo nyinshi cyane bagiye barashira hanze nyuma kandi y'icyo no kwita isigwa hanze y'amasanamu barugo gukora ku ndirimbo yiswe ni Yesu we yitanze nyuma kandi y'indirimbo nyinshi bagiye barakora ya ama evenement menshi bagiye barakora amashima dasanzwe ariko kandi turanoge ngo tuganire ku ndirimbo imwe yatuzanye hano ari indirimbo yiswe ni Yesu we yitanze. Uno Sound of Glory team igeze hega Zoe uyu munsi ndashaka kuvuga yuko Sound of Glory iriko irafata iyindi ntambwe kuko sinohera ku by'intango kuko akenshi intango iragora mugabo turashimira Imana cyane cyane yuko aho tugeze ariko ubwayo ego na cyane cyane yuko yitanze ku bwacu twese ata muntu umwe avuyemo ariko kugira ngo twese dushobore guhabwa ubugingo budashira murakoze cyane ni bihe bintu bikunda kubagora muri Sound of Glory ibintu bikunda kutugora
sinovuga yuko hari ibintu bikunda kutugora ahubwo nibihe bintu dukunda twebwe kugora gute Wani majambo nta ntambamye ziri muri sound of glory. Ndashobora kugahishura. Nk'ibintu twe dukunda kugora. Ni ikintu cy'amajwi. Cyo ni cyambere. Cy'amajwi. Cyo ni cyambere. Amajwi mu yavutura pe. Ikindi ikindi gikurikira kigira kabiri. Nuko tukunda kugora abantu. Kugira ngo bashobore gukunda no kumviriza ibikorwa by'umugwi Sound of Glory team. Ndumva ari ivyo. Mugabo kumvo zuko hari kindi kintu kitugora nuko tuba dukeneye platform nyinshi cyane kugira ngo zishobore kuba zo kwiyunga natwe twumva yuko twoba twubakiye ku kintu kimwe urakoze cyane. So imbere ko tubandanya uno musi tuvugana Sound of Glory team igizwe n'abantu bangana gute uno musi tuvugana Sound of Glory team muri make tuguma twiyongera duheruka twari 15 aho hari yari c'était en 2024 à la fin d'année mu kwezi kwa hukumunani twara abantu 18 aho rero harimo n'abamizisi mugabo kumvo zuko tuguma twiyongera sinshobora kumenya igitigiri gihari kubera yuko abandi baguma biyongera ari benshi harabiga harabagira gute uno musi murakira abantu mbega mwakira abantu mwisunze iki niba mwakira abantu uwo mwakiriye abasabwa iki icyo abasabwa icya mbere cyo n'umwanya wiwe icya kabiri gukunda umuntu icya gatatu gukora icyo ashobora cyose gukora mu mugwi Sound of Glory nivyo icyo atizo gukora cyose ni ikiherero muri make kwitangira umugwi no kuba umuntu ari proche sa kubazi kuririmba oya kubazi kuririmba sicyo gituma umuntu aza muri Sound of Glory oya mugabo kuba uzi yuko umwanya wawe ari uri principe ku mugwi nico kintu cyambere yego umwanya wone ukaba present mu kuba byose wagukeneyemo yego uno museko mashoko mufite abantu bagira ku 200 yego harimo n'abashefu babagira gute hari integuro nigeze kubona igiteramo cyanyu yaruse kuba ke giteramo cyari gifite intumbero imeze gute kijya giteramo cyari gifise intumbero zo guhamagarira abandi bantu aba Kristo ndetse n'abatarakira umwami Yesu Kristo n'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo kugira ngo bashobore kuza bifadikanye natwe mu kwakirana agakiza n'abandi bantu batari bwigire bakira agakiza ego je mu mabare gatoya shaka na cerekeze ko uyu mwigeme hano mande yazowe abantu benshi bakakora ibiteramo kandi bivuga ko n'ibiteramo bimwe ko birafasha guhimbaza Imana ariko kandi ibiteramo bidutora amafaranga kandi ibiteramo bidukoresha amafaranga tibagiye ko n'indirimo dukoresha amafaranga mu kuzikora hari naho bishiwe usanga amatuba benshi mukoresha amafaranga yensikewi ariko kandi ibiteramo byinshi hari barisha amafaranga mu kwinjira mu giteramo wateguye muri sare kanaka uno musi tafise abantu benshi barisha amafaranga mu kwinjira mu giteramo muri Sound of Glory team nima mutarisha amafaranga mwari mufite target yuko abantu benshi bashaka kwigeza kumva ubutumwa bwiza by the way ariko kandi ku bantu barisha amafaranga no kubatarisha amafaranga mu giteramo nihe message mushaka gutanga hagati y'abantu bagiye kuri babiri hari abakora amakosa cyangwa hari abadakora amakosa mbega dukora ibihe tureka ibihe turisha amafaranga kumva dukoresha andi mafaranga tujye kurisha amafaranga kumva zuko tujye dukora igikorwa mpimbaza Imana cyangwa tubikore gute murakoze cyane icyo kintu cyo nakivuga ko buri mugwi wose cyangwa buri muntu kanaka bafise vision ziwe cyangwa afise integuro zo bari karategura muri kazoza cyangwa bafise impamvu bari karategura icyo gikorwa nico abagamije gushikako hari abantu bakora ibiteramo ataruko gukorera Imana cyangwa badafise vision yo gushikana benshi kuri Kristo ariko bafise profit zawo bariko barashaka muri icyo giteramo dabo biratandukanye cyane no muri karategura igiteramo avuga ati je target yanje nini cyane yo gushikana benshi kuri Kristo n'ivyumviro byabo bitandukanye n'integuro zabo ziba zitandukanye cyane abantu benshi bose target yo gushikana benshi kuri Kristo kenshi mentalite zo kurisha amafaranga ntiziba ziri muri bo uti muri mwebwe rero gukoresha amafaranga ntabwo bikenewe kurisha amafaranga icyo
ntituranaciyumvira ko kuko vision yacu cyane cyane niyo gushikana benshi kuri Kristo bagatahura Kristo wariwe abataramwakira bakamwakira nkuko ijambo ritubwira neza atabamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana rero tuba dukeneye benshi ko bacika abana b'Imana ntibaba abantu b'Imana yes ngerageje kumwunganira burya agakiza k'Imana twakahawe ku buntu sinumva yuko twogira ikintu cyo kurisha amafaranga devant le public canke imbere y'abantu bose kandi natwe bw'ubwacu igihe twakira agakiza twagahawe ku buntu bisigura iki agakiza nikagurishwa mu mafaranga oya umwami Yesu niwe yatwiguze amaraso yiwe y'igiciro bisigura iki rero iyo dufashe ibikorwa byacu bya Sound of Glory tukagira ati turateguye igikorane kanaka twaca dushiraho ikintu cyo gutanga amafaranga ni ikintu kidashobora kugaragara neza imbere y'Imana neza cyane ntidukora twiteze impembo ziri imbere yacu mugabo dukora twiteze uko Imana ishobora kuhagura imitima y'abantu numva ari ico nobafasha gusa nta kintu uno musi dufise indirimbo ari natuzanye ngaha tunabigirwe ko indirimbo imaze igihe atari gito kino bakora indirimbo imaze igihe atari gito nahisotse mu minsi mike cyane ndiko ndabona hano imbere ariko n'indirimbo yasohotse kera iza gusohoka hata amasara mifise ikiraba gukwiza amezi angahe amezi ndwi idagira amasanamu icambere nshaka kumenya nihe mpamvu yatumye indirimbo isohoka hata amasara mifise kugira ngo tuze kubusobanuzi bw'indirimbo indirimbo niwe Yesu we yitanze muri make kubera yuko twari dufise intumbero kanaka zo gushira indirimbo ahabona ntitwashimye yuko dutangura video ahubwo twashimye yuko twotangura audio kugira ngo n'abadafise ayo matelefone bashobore kuba bazumva ku maradiyo kanaka bashobore kuba bazumva mu ma studio kanaka bashobore kuba bazumva mu mpande zose zitandukanye dushima yuko twoshiraho ama audio kugira ngo abazogira ibako ryo kumviriza ya audio bazotangazwe n'amasanamu azoza imbere yayo ego after muca muza mukora cyo tokwita live record ego ije mayikoreye novuga yuko twayikoreye ku muvyeyi wacu ku muvyeyi w'u Burundi mama buntu muri église Rocher oui okay cenda habona na etage birumvikana cyane okay ubusobanuzi bw'indirimbo ni Yesu we yitanze ubusobanuzi umeze gute mu gihe tubona ko indirimbo yo yimaze ikiringo cy'amezi agera ku ndwi isohotse kandi indirimbo ukabona ko igiye kuba yoronka amasara makuru kwezi kwa kane menga hari 20 était dimanche kubera ubusobanuzi bw'indirimbo n'ubusobanuzi umeze gute ni Yesu we yitanze ku mugwi no vuga Sound of Glory team yarabafashije ubu muvugana murafise imodoka kumvuze kwitanga kwa Kristo Yesu izira abadeplasa mbega no kwitanga kwa kundi bavuga kuko yaducunguye ku musaraba ndacemera ni bon canke mwariko muvuga kwitanga uko mudufashe mudusigurire dutahure ibintu bintu bibiri ivuga ngo Imana ikibona yuko mwisi hamaze kugwira icyaha cazanywe n'umuntu ari we Adamu wa mbere Imana yaciye ivuga ati reka dutange yadukwegeye yego cyane reka dutange mbega ninde muntu ashobora kuja kwitangira bajya abantu kuko Imana mu buzima bwayo irakunda umuntu mugabo ikanka icyaha rero kuri iyo mvo umwana w'Imana ari we Yesu Kristo kandi akaba ari we Imana yemeye kwambara umubiri asa natwe okay amaze kwambara umubiri aca hitamwo kuza kwitangira umwana w'umuntu abenshi barakunda kuraba amafilime ngo ya Yesu mugiye kuraba filime ya Yesu iragaragaza neza yuko mu bikorwa byose yakoze nta gitangaza na kimwe cyari bwakoreke mugabo by the way inyuma y'imyaka 3 ariko arasozera igikorwa ciwe cyamuzanye niho yaje kuboneka yuko ashobora kwitangira umwana w'umuntu niko kwa kitanga mwavuze ego mu ndirimbo ego urakoze Bibiliya irambwira ngo Yesu niwe mucunguzi twahawe muri make na ya ndirimbo batubwira turirimbe akapera birajanye twarahawe izina tumaze guhabwa izina
ryazina nyene rica rigaruka kutubera umucunguzi ya ndirimbo iranyica ya ndirimbo baza jenga iri mu ndirimbo zanyoheye vukuye base simfise ukuntu bivuga nyene nagiye numva umenga iranyoheye ya ndirimbo ya ifite melody nziza ifise amajambo meza ifite imyandikire myiza yani indirimbo imeze neza cyane okay nuko imeze tuze muri akapera yuko Yesu yitanze siko biri tubize ko neza hano ni sawa uriteguye neza hage ni Yesu yitanze hari mujigi wawe hajya Faridi yamaze kukoraga manza kwatakisha ikibazo uriya mutipe rero ni umusaza wewe afite ofisi kajya afise inkumi n'umugore ariko jewe n'umusaza gihe umudamu jewe nca ndabirabisha amaso hariya cyabishira ko akantu yuko ugomba kuba pastor urakoze kumvugira ibintu twibandanyirize umudada ndi mu majwi yatumye numva nanje no kwinjira muri sound of glory ubu ngubu winjiye muri sound kumvuza inkumi neza nambwira ijwi ari kangure kugimenyereza hakiri hari muri bijya kangara ndimbo rya mbere iyame numva bizokora n'ujye umenga ari bijya mbere nivyo ndiko ndumva tuzere muri akapera Yesu niwe yitanze mudufashe tuyirimbe gatoya kugira ngo n'abantu bumva indirimbo twaje kuba twohamye no munsi cyangwa twoganira ko no munsi bumve ko n'indirimbo yiswe ni Yesu we yitanze yari maze kiringo kigera ku mezi 7 yarasohotse ariko atamasana mifise uno munsi by the way yaramaze kuba yosohoka imaze isomereza kuri 2 isohotse ku rubuga rwabo rwa YouTube rwitwa Sound of Glory Team tubize ko rero akapera okay merci singiri ikivume wampinduye icaremwe gishasha ndumwana w'Imana ndashima Ibikorwa byanje vyiza nivyavuye kuri jewe n'ubuntu buhebuje ndashima wa musaraba ndashima ya mano nziza ivyari vyaravugishijwe vyarabaye n'ibindi bizoba ivyari vyaravugishijwe vyarabaye n'ibindi bizoba ni Yesu we yitanze ngo ncungurwe yambitswe ubusa kubw'ivyaha vyanje narabohowe ni Yesu we yitanze ngo ncungurwe yambitswe ubusa kubw'ivyaha vyanje narabohowe Yesu we yitanze ngo ncungurwe
yambitswe ubusa kubw'ivyaha vyanje narabowe. Amen. Amen. Asante sana kuri Sound of Glory team. Asante sana kandi niho turi kumwe ni The House Black FM. Bafite indirimbo nyinshi zitandukanye, harimo indirimbo batuzaniye kuno munsi imaze indwi zigera kuri 2, indirimbo ikozwe mu masanamu meza cyane live record, ariko kandi indirimbo yari yarasohotse atamasanamu ifise, imaze ikiringo cy'amezi 7. Uno munsi bayizanye ifise amasanamu adasanzwe. Narigeze kumva ikintu kijanye n'igitaramo bwana Zoe ego muri Sound of Glory team, nyimba atari banga byarigeze kunshaka gatoya. Rero bintu nukuri nimba ari ukuri biteganijwe ryari sangapi? Murakoze. Ivyo bintu nyene wumvise byaguciye ku matwi, urabifata nk'imamo kuko nivyo biriko birategurwa igiteramo, ariko kandi ntidushobora kuvuga ati bizoba umunsi mu ntaka. Bisigura yuko aragakemanyi canke ni kado umuntu ariko arategura ku bwanyu. Ego amani majambo biracari private, biracari private mugabo kandi ntibikiri private kuba waramaze kuvyumva. Uyibaza erega n'indirimbo iri private kuri YouTube urayibona. Voilà, ni nka kurya basi umuntu bamutegurira anniversaire umunsi wo kuvuka akumva yuko kuri we hari abantu bariko barabitegura mugabo nimba yavutse ya tariki abantu baca bamutegura kuri ya tariki nyene, baramuhisha yuko babitegura mu kindi gihe canke bakamutegura muri ya tariki yiwe, ayo gasanga biranyuranye n'ivyo yari yiteze kuba. Ego kumva zuko nabonye muzi kuririmba, mwarigeze kwivira icyumviro cyo gushinga shure yubafasha kwigisha abaririmbyi impimbaza nimba mwaravyumviriye ishure ryo kwigisha abaririmbyi ya kuririmba, nyuma mvuga ati mubigishiriza ngaha zikaba gahunda zanyu mukamenya nyine abandi mushaka kubigisha bakeneye kumenya bino bintu. Ego ivyo bintu biracari muri vision ya Sound of Glory, kandi ndizera neza yuko bizoshika. Imyaka bizotwara byose, igihe bizotwara byose, mugabo bitegezwa gushika kuko niyo vision tuko turakora. Ego akajambo kamwe ushobora kuvuga bwana Zoe na fiye hano ku bakunzi na cyane cyane ibikorwa byanyu kuko niwe turaganira nabo, ariko kandi mbere yuko muza kugenda turatanga n'umurongo wa telefone